Ngizi zimwe mu nzira nyamukuru zishoboka zoshobora gutuma Amerika itsindirwa muri Iran. Mu yandi majambo ni uturusho Iran ifise twoshobora gutuma itsinda Amerika. Ubwa mbere ni kugira inganda nyinshi zirenga 3000 kabuhariwe zihingura ibisasu vyinshi vya misile ballistique mu kanya gato kandi ku giciro gito. Izi nganda za Iran ziza kwisonga mu karere ka Moyen-Orient, bituma Iran ishobora kurasira rimwe kandi ataguhusha mu bihugu byose Amerika ifisemo ibirindiro vya gisirikare muri ako karere. Ubwa kabiri ni ikoreshwa ku bwinshi rya drone UAV. Izi drone kabuhariwe zirasa zikanakinga, zishobora guhangana n'iza Amerika, ariko izi za Iran zo zikaba zizimbutse cyane, ibituma bagira nyinshi ugereranije n'izo Amerika ifise. Ubwa gatatu ni ubushobozi bwa nucleaire Iran ifise bubandanya gutera ubwoba isi yose na Amerika irimwo, kuko Iran ifise ubushobozi bwo gukora ibisasu vya nucleaire vyinshi mu mwanya muto kandi atanu uburyo bwinshi bukoreshejwe. Ubwa kane ni ukuyikora ku migwi y'abagwanyi nka Hezbollah, Hamas na Houthis mu kugaba ibitero bihungabanya inyungu za Amerika, nko gutera mu bihugu birimwo ibirindiro vy'igisirikare ca Amerika kandi atamitahe ya Iran isohotse. Ubwa gatanu ni ukugenzura inzira z'ibidandazwa bica mu mazi. Kuba Iran ishika ku muhora wa Hormuz ni bimwe mu vyotuma isi ija mu kaga k'ubukene butari bwigere bubaho mu gihe Amerika yogwana igihe kirekire na Iran. Ibi vyotuma abanyamerika ubwabo co kimwe n'isi yose muri rusangi botse igitutu kuri leta Amerika maze igakuramo akarenge mw'intambara. Ubwa gatandatu ni kuba Amerika iri kigwana yonyene, ibihugu vya Buraya birorera hamwe n'igitigiri kinini c'abanyamerika badashigikiye ingendo ya Donald Trump yo kuja guteza umutekano muke mu bindi bihugu. Ibi bihuzwa n'ingingo igira indwi yo kuba Iran iriko ishaka ko Amerika ihahombera abasirikare benshi, igasesa imitahe myinshi mu bigwanisho bigezweho kandi bizimvye cyane ugereranije n'ivyo Iran ifise. Nk'akarorero, Amerika ifise ibigwanisho n'uburyo bwagenewe intambara bungana n'imiliyaridi 900 z'amadolari y'abanyamerika, mu gihe Iran itarenze miliyaridi 15 z'amadolari. Mu yandi majambo, umukenyuro Iran iriko irakoresha ushobora no kwishikana ku ntsinzi ni ugukoresha ubuhinga bwa gisirikare buhanitse ariko buzimbutse, mu ntumbero yo guhatira Amerika nabo bacuditse kuvidura amastoke yabo y'ibigwanisho bisanzwe binazimvye ugereranije n'ivya Iran. Kuko nk'akarorero, drone kamikaze Shahed SA-36 ikoreshwa n'abanya-Iran itwara amadolari 200,000 kugira ikogwe, mu gihe kugira iyo drone isambukire mu kirere hasabwa misile Patriot y'abanyamerika. Iyi imwe ikaba kugira ikogwe bitwara amadolari ari hagati y'imiliyoni 3 n'imiliyoni 5. Bisigure ko igitigiri c'amadolari Iran ishora mu kugura drone imwe, Amerika